Hello everybody. Now we're going to talk about future tenses. Uyu munsi reka tuvugane kw'amata yo muri future ane turabe ingene tuyavuga mu buryo buvunaguye. Yeah. We're going to talk about these 4 future tenses. We have simple future, we have a future continuous, we have future perfect and future perfect continuous. Imyanya itandukaniye kuki tuyikoresha ryari, reka tubibone mu buryo buvunaguye. So let's start with simple future. Yeah, we have the structure, we use the will, the subject I, and the future auxiliary will. Do ni verb nafashe hazare ya karorero. So we use simple future to talk about future actions. So yeah, we use the future tense with tomorrow, after tomorrow, next week, next month, next year. Yeah, we have an example. I will come to see you next week. Yeah, murabona mu simple future tukoresha auxiliary will. I will hanyuma niyo verb turiko tuvuga nzokora ikintu kanaka, tomorrow nzokora ikintu kanaka ejo. Yeah. Entretemps negative form ya will turashaka kuvuga tuti I will not come, canke tukavuga tukacabrevya twarabibonye tukavuga ngo I won't come to see you. Yeah, I will not nico kimwe na I won't come. Yeah. Okay, iyi nibaza yuko benshi murayitahura vyoroshe sinja kwitebako. Reka tuje kuri future continuous. I will be doing something. Turafise I will, structure ni verb to be in simple future. Verb to be tuvuga ngo I will be, you will be. Yeah, tukaca dushirako verb tukashirako ing form. I will be doing, I will be watching, I will be reading, I will be playing, I will be. Yeah. We use future continuous to talk about an action that will be going on at a designated future time. Donc turiko twerekana igikorwa kizoba kiriko kiraba umwanya kanaka wejo. I will be playing football tomorrow this time. Donc ejo aya masaha nzoba ndiko ndakina football. Yeah. Ndashobora kubaza n'ikintu hano bwa mbere twabonye kuri simple future. I will come to see you, nzoza kukuraba. Tukavuga ngo nzokina football, I will play football. Mugana naho ni nzoba ndiko ndakina. Nkuko nshobora kukubaza ejo uzoba uri gukora iki? Ejo siho nzoba ndi kuko ejo I will be doing this. Nzoba ndiko nkora ikintu kanaka. Kumva I will be doing, nzoba ndiko nkora ikintu kanaka. Yeah. Future perfect. Yeah, future perfect talk about actions that will be achieved at a designated future time. Dukoresha future perfect turiko twerekana ikintu kizoba caheze mwanya kanaka. Yeah. Dufata verb dans structure turafise verb to have tushira muri simple
future tuvuga ngo I will have, you will have, he, she, they, we, just we will have, yeah. Tuhaca twongera ko past participle. Ama past participles mugende muyarabe muri lesson twabonyemo ama simple past navyo twarabibonye. I will have done, I will have played, I will have, yeah. Tuba turiko twerekana ikintu kizoba caheze uwo mwanya, mu mwanya kanaka. Actions that will be achieved at a designated future time. I will have done my homework tomorrow by 9. Twarabonye ama preposition y'umwanya at, in, and on, ariko by ntitwayibonye, ntitwayishizemo aka by. Akanaga turagakoresha turiko twerekana deadline, umwanya ico kintu, umwanya wa nyuma. Nivuze yuko nzoba nakoze devoir yanje ejo izi saha. Ni ukuvuga iyo saha ni deadline, ni umwanya wa nyuma, donc ugukora ico kintu kizoba caheze. Donc I will have done my homework tomorrow by 9. Nzoba nakoze izi saha. Ni ukuvuga ejo saa 3, aho bitandukaniye ngahanye na future continuous. Mvuze nti I will be doing my homework par exemple, nkagira muri future continuous by 9. Ni ukuvuga uje izo saha uzonsanga ndiko nkora devoir yanje. Mugabo hanaho I will have done my homework by, ni ukuvuga uzosanga ndiko nkora ibindi bintu kuko this homework I will have finished it, nzoba nayimaze, yeah. Iyi umwanya werekana igikorwa kizoba caheze, donc umuntu azoreka akora ibindi bintu, yeah. We have future perfect continuous. Future perfect continuous structure, murabona tufise verb to be, yeah. Twashize muri future perfect. First of all, future perfect twibuke yuko dufata verb to have tukayishira muri simple future tukavuga you will have. Tuacha dushaka past participle ya iyo verb niyo future perfect. Tuca tugaruka hanye niho tuca tubona I will have na past participle. Rero future perfect ya be ni I will have been. Ariko kubera continuous tuca twongera kwa kantu ya verb tuyishizeko ing form, I will have been doing. We use it to talk about action that will be going on until a designated future time. Rero ibintu vya continuous biraza vyerekana ibintu vy'umwanya, length of time. Yeah, by this time tomorrow I will have been watching TV for 2 hours. Yeah. Ni ukuvuga ejo nk'izi saha, sinzi uyu munsi dufate ko turi saa 3, aya masaha turi kubonye. Ejo nk'izi saha nzoba maze amasaha 2 ndiko ndaba TV. Nshatse kukubwira donc yuko niba ejo azoba ari saa 3, aya masaha uyu mwanya tugeze kari saa 3, nkakubwira yuko ejo nk'izi saha nzoba maze amasaha 2 ndiko ndaba televiziyo. Kuvuga ko nzoba natanguye peut-être saa mumva ari kuza kwerekana umwanya ico gikorwa kizoba camaze w'imbere, ariko kugeza iyo saha kanaka hazoba hamaze umwanya ungana ukuntu kanaka ico kintu kiriko kiraba. Yeah. In a few ways, these are where those 4 future tenses that we have. Urashobora gusubiramo iyi video ukayumviriza neza witonze, ukajuragira pause, ugasubiza inyuma aho udatahuye. You can ask questions. So thank you for watching. Goodbye.